Imana yampaye umugore we wa wundi nyene nasengera Emwe nakubwira watu mwiza kurukoba no kumutima Yego. atwenga neza avuga neza aritonda Yego. arankunda kavyumva Yego. donc nigo yanje Nigo kwanza icambere mbanze gahumura neza bisobanura nanje ko madame twavanganye ubonye madame ubonye madame ubonye je urumva umva twaravanganye mu buryo ndatandukanye umuntu kuna n'umuntu. leo twotandukanye tukore divorce Wow. cyo kintu nikiba Hello bakunzi ba Achieve Your Dreams, turabaramukije bivanye naho muherereye ku isi. Ahangaha ni ya TV yanyu mukunda, twabazaniye ijya couple mwamaze iminsi mudusaba ngo tuzobagarukanire. Murabona ko twakoze ikiganiro kirakundwa cyane. Benshi muri mwebwe bantumye kandi ngo twosaka tukagarukana iyi couple nziza cyane idasanzwe muri industry music, kandi aba n'abana batwika hagasha. None Darlene ko tubona ofisi y'agashugwe byagenze gute, niki cyabaye kuvuga ngo ugira ku gashugwe? kwanza icambere mbanze gahumura neza gutwenga Niwe bwa mbere mbonye couple y'abantu bagendana udushugwe cyangwa se mbona na udushugwe. Ibyo bintu twari tubimenyereye cyane, byagenze gute? te turabahinga aka gacugwe ni impano y'umugabo wanje umushari wacu yamaye Yaguhaye, byagenze gute kwanga guheza ku gashugwe? akaye ngene vyagenze si ibintu bishasha yahora kama. None agashugwe gasiguye iki? Ko urashobora kubwira abantu badukurikirana ico gasiguye? Aka gashugwe gasiguye urukundo. Urukundo? Sure. Yeah. Okay. Urukundo breve. Murabona abakunzi ba Achieve Your Dreams, hano twabazaniye couple idasanzwe. Murabona koko banatuzanye n'amashugwe. Rero kubw'ibyo ntabwo turinda tubidondora kuko twadusanzwe twarabazanye. Umwe bamwita True Boy, ubundi bakamwita Darlene. Iyi ni couple ishushe cyangwa se abana bakiri batoya cyane barongoranye, batubwiye ukuntu urukundo rwabo rwari rumeze. Rero kubw'ibyo turashaka kubaza umufasha wari we True Boy, byagenze gute kuba ngo umuheze iri shugwe rimeze gutya muri no mwanya? Byagenze gute mutama? mu bisanzwe ufasha wanje ahubwo akuye amashugwe menshi uyu munsi bisaba ariko ndozana amashugwe kubera ko nyene arabikuye umatawe ubwi watari ishugwe. Aha, iwe nyene ni ishugwe. None ni gute wamwoye irindi shugwe noneho ritari we? Agashugwe karamumerita kubera ko akora ibikora inka. Ibikora inka. None ishugwe mu yandi majambo risiguye iki? Ishugwe risigura ifitiye symbol. Urukundo sheri wawe cyangwa se madame wawe. Yego. Kugira umwiture iby'urukundo rwiwe akwereka cyangwa se kuno mubanye kuno mukundana. Bamuha agashugwe akabana nyine aryoherwa nyene ya. Wow. Aya ndumva ibintu ari byiza cyane. Turabona ibintu by'amashugwe, ibi ni bigaragaza kuko urukundo ari rwose cyane. None Darlene, wabyakiriye gute kubona umufasha wawe yimvira kugweza ubwo rukundo ari rwo rushugwe? Burya urukundo rwanyu ufatiye ku mashugwe ni gute? Bo icambere cojo nakakiriye neza aryoheye kwa neza. So ikindi naco urukundo ntirufatiye ku mashugwe. Yego. Urukundo ruri ku mutima. Umuntu ashobora guhishugwe muhemwe barabara. Ishugwe nyene risanzwe ishugwe. Ari kameme. Birisanzwe. Urumva rifite insiguro idasanzwe kuri wewe. Warihaye insiguro nyene. Nayihaye agaciro kanini ubuzima bwanjye. Wow. Aya turanezerewe cyane, couple yanyu turayikunda. Kuko nyine twama tuyibabwira kuko dusanzwe tubafana kandi n'abakunzi bacu barabizi. Rero ubushize baradutumye tubaza ngo tuzobabarize baduheze insiguro y'urukundo. Insiguro niki y'urukundo? Urukundo ni hari bamwe bavuga ati burya urukundo ntirubaho ni santima. Urashobora gukunda uyu none bwaca ugakunda uwundi, none umuntu ashobora kugira inkundo zingahe muri we? Uwo ni Darlene tubajije kibazo. Mu buzima urukundo ni rumwe, nta nkundo zibiri zitatu.
yego wa rukundo nyine ukunda umusheri wawe umugabo wiwawe niko rukundo novuga. Okay, uvuze ngo urukundo ni rumwe ko tubona muri en couple mutaratwarana ugasanga wakundanye n'uwi bikagenda byashikiriya bigapfa bivanye n'amafamilie ariko ukunda n'iyundi kandi ugasumva kujya wari wakunze ugene nako wakunze n'iyundi utubere nk'urukundo ari rumwe ivyo bintu birashobora gukunda gute? Birakunda cyane gose. Urumva inkundo ni zibiri? Apana zibiri. Ni na zinshi. Yego. Uwo witongo arika niko murumvana. Urukundo wowe byita kumvana hagati y'abantu babiri. Ndagwita yuko ari wa muntu mu bihuriza hamwe. Ubona ko novuga ngo urukundo nkundo zibiri. None ni gute no kunda uyu? Yego. Nkamuha urukundo rw'iwanje. Tuzi no ndamuha urukundo rwiwe. Je nzi ko ari urukundo rumwe. Wowe uzi ko ari rumwe. Mugabo nta wundi muntu wigeze ukunda mbere yuko mumenyana. Nta numwe True boy, nawe twishe kuco kibazo madame amaze kuduheza inyishu yacu. Madame wanje turahuza cyane gose urukundo ni rumwe. Ugenda urashobora gukora ububandi. Reka basi twe kuvyitubandi. Urashobora gukunda umuntu runaka. Mukabanda muhageze ahantu runaka. Yego. Ariko kubera ko atari urukundo rwawe bigahera. Urukundo rwawe rwanyago rugeze. Ewa ni wone mutandukana. Tuvuga rero ko ari rumwe kubera ko haba hariho umwe gusa. Muri abantu bose 9 cyangwa 10 bamaze gukundana. Hariho umwe gusa. Azoba ari uwo nyene. Ubwo nigo rukundo rwawe rero tuvuga ko ari rumwe. Okay, none barya abandi bijya tuvyitiki. Bajya byapfuye. Ubwo barataye umwanya hajya. Mwandi majambo muri mukujyoha gusa. Hajya ndahajya gusa. Taraja kuvuga. Nico gituma yuko bikoreko neza neza. Ubikoreko neza neza byasaba yuko ugenda mu rukundo Yego. Ni nyene sidosubira. Kubera ko nabijya ubuga umaze gukunda abantu 10 cyangwa barenga. Sanga umenga harakana watakaje ne ka reputation. Sabara gatakaje ne katari meze. Uko byiza wabanje kwikorerako. Wokorako ni urukundo rumwe gusa kona ba wundi nyene umwe gusa. Mumutwara kagwa bihera. Okay. None ko tubona mutwika cyane. Ibi ngibi nibyo kugira ngo muryohera abafana cyangwa no mu buzima busanzwe nuko nyine mwaba mutwika. Oya, so kuryohera abafana. Oya, so kuryohera abafana. Oya, ni really love. Ni true love. Urukundo nyine ni urwanyago kwera ngoma mbona Nurukundo nyakumai. Okay, twengeze gukora ikiganiro n'undi mujama aca atubwira yuko iwe urukundo rutabaho. Anongera natubwira kuko divorce itabaho. None burya divorce nyene namwe muremezanya ko itabaho kwera. Oya, divorce je ntibaho. Kwera kitabaho. Divorce ntibaho. None aba batandukanye. Umujama yavuze ngo ntaruhaba genda muvugo ruji. Urukundo rurahari. Ngo divorce nitahaba. Gute leta haba. Divorce ntibaho. None ngiye imbere ya pasteur. Yego. Gusezerana n'umukunzi wanje. Pasteur avuga yuko agomba gira iki? Agomba atumatanye. Uravyumva? Yego. Kumatana nyene urumva. No kumatana ikintu ngene udashobora gene gutandukanya kandi. Ijambo rye rivuga yuko dukunda abagore bacu nkuko Kristo yakunze ishengero. Ndetse akanaryigura. Umva ho kandi. Yego. Uko Yesu Kristo yakunze ishengero akanaryigura. Yego. Yesu Kristo kuntu yakunze ishengero ni guterero. Yavanganye n'umuntu yamwakiriye. Baravanganye ubuzima bwa Yesu n'ubwo umuntu yamwakiriye baravanganye. Yego. Donc niho utandukanya Yesu hamwe n'umuntu yamwakiriye bose ni bamwe. Bose ni bamwe. Aho kantu bakumva basi. Ngenda kumva mugabo. Cya nibaza ujya mu ndakoze ibyaha. Oya manzi urindire manze mvuge kuri kurukundo. Bisobanura nanje ko madame twavanganye. Ubonye madame. Ubonye madame ubonye je. Urumva? Umva twaravanganye mu buryo ndatandukanye umuntu n'undi. None twotandukanye tukore divorce. Wow. Cyo kintu nikibaho, it's impossible. Bakuzi bacumbuye dream none ko nabazanye abasore batwiga bananda n'urukundo rudasanzwe none duce twibaza barya abandi tubona nyene byanse barya no kuvuga ngo bo baba bataravanganye kuko ubivuga wewe mu bisanzwe satani afise ingeso mbi. Satani afise ingeso mbi kandi tari nziza. Yego. Mu bisanzwe hari ukuntu nyene
abahenda cyangwa bakomplika ugasanga bamwe bakoze ibintu mugabo biga bintu ntivyemewe biga ntivyemewe yego none da nawe urashobora kutubwira kuvyerekeye ico kintu cya divorce uremeza n'umugabo wawe ibintu ariko aravuga jewe ndavyemeza kuko uye ikintu cyose avuga n'ukuri turakudatahura katari ukuri mbere yabo ariko kuri jewe kuko ndizera ibyo avuga ndabyizera kandi kari ibyo ntashidika mu mandi majambo avuga ibintu byo gusa kubgaje ko nkawe nk'ibyo urashobora kutabubyizeye urashobora kutabubyizeye ko yavuze ibintu bitari ibyo kuri jewe nta kintu norenzako mandi majambo urukundo yaramaze kugupfuka kabisa yo muranjoye kwe bakunzi baciye murabona kuko nazanye kapo nziza cyane kandi bari mu rukundo rudasanzwe none ko tubona usa n'inkumi burya iyo ugiye mwibarabara nta bandi bantu baguma kuvugishaho gusaba kanimero gati burya ariko yaurarwe nje ndakubonye mbona umengo bacyarabwa n'imyaka 18 reka ahise novuga coco uri mwibarabara ntaburi ibintu nyene bigutrimutsa yego kumva nyene abantu bariko baragusifura bariko baragira ariko umuntu amaze kwitahura izicucu nta muntu ashobora kuhamagara none nkubaze nta bantu bafise amahera asumba y'umugabo wawe barakuvugisha ngo wumve umutima ubwiye hejuru ugati bugiye umuntu n'umwitaba erega amahera amahera mbere nta n'agaciro ndaya amahera arahera ndetse cyangwa bivuga kubera mwicaranye ngaho nawe nyene je niyo nahita kuko aze kumubaza yego aze kumubaza yese se nibyo yego jewe vrema amahera no kwikira ati umuntu novuga ngo nta kamaro Mandi majambo nta bandi bantu nta wundi muntu urakuvugisha ngo umwemere cyangwa se nta n'urakuvugisha cyane baragutinya canke ni kibiteye ariko urabona jewe vrema maramubwira nta n'umwe arakuvugisha bisiguye iki rero none iyo umuntu atamuvugishije nteye ubwoba ko ndi umuntu yego ariko eske kwanza ndakubaza uwo muntu yari kashaka kumvugisha iki none urabona nkuri mwiza kandi rero hari abasore bafise amarari ngaha hanze urumva ari nabo bituma ningo zisambuka ugati umwana ni mwiza afite amafaranga afite akamodoka abana gafite ka V8 aho ngaho so atumuga wawe agasanga nta ni yafise ugati uyu nguyu abana burya umuntu yamwitavye burya ibintu bizokoreka bizogenda neza nivyo ndiko ndashaka kuvuga ni naho nyine tubona nyine ko umuntu ashobora gukunda abantu bagiye banatandukanye jewe ivy'iwanje nico napasa n'umutwe wanje ni gute nota uwo twabaye urubavu rumwe ndavyumva so vyageze gute nico ndapasa kuzobi wawe wow true boy ibi bintu umugore wawe ariko aravuga turabona nk'umugore wawe umwitaho cyane gose afite fresher ebana nta n'uwomenya nko ari n'umudamu kenshi abadamu insiguro benshi babiha iyo bazi ko iyo ashatswe ataguma yitaho abazi ko kera umugabo yaronse ubavu urumva ntaba akibyitaho ni wewe ntugira ubwoba kubona uri kurashira imitaye ku mugore wawe tubona nko nabandi bashobora kuza kumugutwara kubera ko aguma kayangana cyane gose oya ntabwo amfisi urazi gituma ntagira ubwoba reka nsubire inyuma gatoya yego mu bisanzwe ariko inama nkunda kumubwira mu myaka iheze kera nkiri umwana yego hariho ikorari iraho twahora tubamwo turirimbamwo twarafata umwanya tukisonzesha nk'imisi 3 canke 4 tutarya twe turasengera imitwaro imitwaro duhari dusengera imitwaro muri iyo gihe rero hariho igihe twasengera imitwaro ugasanga twasengera imitwaro ngo tuzoronka abagore beza yego Imana izoduherezo ryiza bino nk'ivyo yego ivyo rero mengo ndavyumvira ubu mengo birimo akantu ariko kandi havuga ngo byarakoze Imana yaratwishyuye ati gute yego jewe tuvuga nafise umugore mwiza ndavyemera nawe urabihamya ko ari mwiza cyane gose bisobanura neza yuko ibyo uri kuravuga yuko uwo musifura tugenda ukunuku Imana yampaye umugore we
wa wundi nyene nasengera rimwe nakubwira watu wa wundi nyene nasengera nyene umva za karite zose navuga yego zose azifize vraiment mwiza kurukoba no ku mutima atwenga neza avuga neza aritonda arankunda kabyumva donc nigo yanje nigo yawe muri make nta kandi gakobwa bw'ubusirayi queen bwo mu gisagara ushobora kuvuga ati kugenda ari henzi yo oya nta kandi gakobwa ubu amaso yanje gukunda yarahumye ubu yarahumye amaso yanje yo gukunda abandi yahumiye kuri Darlene byaraheze aha nafunda amafiri ya ikindi twahora twiyumvira cyangwa dushaka ko mudusigurira tubona abantu ngaha ubu basigaye barongora batevye cyangwa se baratinze niki cyatumye mwebwe mugira igihe esprit yo kumva kuko mworongorara mukiri bato kuko tubona no mu bigaragara maracari batoye none byavugenze gutwa ngo umwiyumvire gufata uwo mwanzuro munabanye gute icyo nico kibazo ndashaka Darlene arabanza kucishura kuko burya mpamvu mubanziriza ko mana iyo uvuze aca anuma rero niyo mpamvu tuca tumubanziriza ko byagenze ko twamurongora mukiri batoye so je ikiganiro ca mbere nari kubwiye imwe mu yanje yawe zafatanye kare je nimwe mu yanje yamucakiye hakiri kare abantu rero hari igihe nyene baba bari yamahera nyene wari kurambira yamahera ariko jewe byo sinabiravye kuko hakuru sinona wirukira mu mahera nashobora guhera ugaca usanga n'uwari ushaka mu rugo ntibane uca usanga urumva rero ni cya gihe nyine ku bwawe wewe utaraba umuhungu icyo afise ikiye nitwabana kizohera cyangwa ntizohera jewe narabye urukundo afitiye nacyo n'urukundo ndamufitiye ndavuga ati aha tayari okay none ubu mubanye gute okay ibyo nivyo wiyumviremo utarabana urumva urashobora kubujanwa n'ibishobisho byashushe adoresa yashushe rero ugishika mu rugo wasanze bimeze gute burya uko wari ubyiteze niko wabisanze juko nari nabyiteze ko nabisanze cyambere jewe narasengera umugabo atamuzoka kandi narasengera umugabo ndagusenga nibyo nasengera urumva Imana yakwishura Imana yaranyishuye umugabo nde ntawe inzoga umugabo yarasenga rero nta kamaro navuga ngo mu rugo ngo naricujije nta cyahindutse nasengeye nasanze ari ibyo byose wasanze ari byo nandi majambo no mu rugo ubu bimeze neza urashima nta ngorane ni nta kintu wicuza cyatumye ugenda kurongo gwakiri kare nta nakimwe ubu uraryohewe kurushiko ntari bwa wow cyaye byishiza byahindutse yego tuboye twishe kuco kintu nyene burya mubanye gute na madame wawe ntangure kwa kanwa waruvuze ngo ache kubona kirikare je ariko sindi gituma ko kanwa kunda ukavuga yego nje birantangaza ukuntu couple yanyu vraiment iri muracari batoya vraiment oya ntitukiri batoya muri leta gusa kugira ngo urongore umukungu bisa imyaka nka 20 jibazi nk'imyaka je mfise madame wanje kugira umukobwa arongo 18 ati myaka mfise rero simone gituma vuga ngo hari mu amafaranga navyo mwabivuze ko navyo nyene ngo nginde amafaranga je kandi ntabwo nkenye ndatunze simone cyo mbuze okay umubari cyangwa se kwishyura amafaranga ndagenda kugutora ahubwo ariko now good fresh kabisa hanyuma mu rugo naho kimeze neza madama wanje n'umwana mwiza turahuza nta gihe ndamukubita nta gihe nawe arandeba igitsure cyangwa se ngo anyimyoze ngo agaramyimyoza nta kabije ndamubonako ubu tumeze neza mu bisanzwe erega cyazi mu bisanzwe urugo nabaga abantu ubona bakundana ba cyangwa inkoni siko byategeza kugera kumera yego bisanzwe urugo ni paradizo reka mvuga tuvuge ko aga paradizo gatoya nagapande gatoya ka paradizo kora byumva nahantu habantu babiri babana bakundanye cyane gose yego none aho hantu
mubaye muri babiri mukundanye muri bamwe nkuko nabivuze kuva kare aho hantu ni kihe kintu cyoza gituma mubana nabi mukubitana umva urugo nagahande gatoya nagaparti gatoya ka paradizo umva mwategeza kubana aho nyine muguwe neza mwishimye mwama ivyamwa by'urukundo muguwe neza cyane gose rero ubonye baga abantu bona bakubitana ingumi cyangwa iki niki vuga hari ahantu byapfiriye nandi majambo sigo rukundo barawushimye reka ndabivuga yuko bahushije imbero ariko nyine wona sanga hari ahantu naho byapfiriye nyene kwa mu rugo byasaba yuko mubana aho nyene mwishimye neza ko ya kwa Adamu na Eva batakora cha ya mugize neza kudusigurira kugira ngo duheraheze ikiganiro cacu abantu bari muri en couple bamaze igihe kirekire bakundanye umugabo batinya kurongora bivanye n'amahera kuko mwe nushiye amahera mutayishiraho ikibazo cyane abo bantu muhanuye iki abo bantu batiye uburyo amafaranga batinya kurongorana urumva gukora mariage kandi bamaze iminsi bakundanye babona nta kindi bapfa mugabo bakundanye mugabo bagatinya mariage biva n'uburyo mwebwe abantu mwobishira jiki no vuga buri umuntu wese bivana ko apanze mu mutima bivana ukuntu afata ibintu kuntu yizera kurabyumva rero bivana ukuntu upanze mu mutima tusanga ufise ubwoba runaka uvuga ati mbega nazari umukobwa w'abandi kaca bigenda ukuntu ugasanga muri plan ziwe mu mutwe wiwe huzemo ibintu biri negative gusa nk'ubyo cha bigenda ukuntu ibintu byose rero bivana n'ukuntu upanze mu mutima ariko upanze neza kwafise n'ijambo ry'Imana ndani muri wewe ntaco buza utakora mariage no kubera ngo tinya iki ibikunda ya na Darlene we ashobora kutubwira iki kuri ico kintu ico cyo kugira mariage abantu bamaze iminsi bari en couple mugabo batinya gukora mariage bivanye n'uburyo abantu bari en couple bataragira mariage biravana n'ingene uwo muntu mamu niko murabyumva none nk'ubu umwe akubwiye ati agupropose ngo mugire mariage wewe utari kura urabyumva ushobora gatoya mbikunda ariko mu gihe wewe ubona ko tayari kuba ku rugo uravuga ati sawa reka ikintu cyose kizoba mu rugo tuzogipambana naco ariko urazi mu rugo mu byo wibaza urazi katabi wibaza kandi nyene chimbo natabiriye ubwo je ntavyo ngo wa sawa mugize neza none murashobora kubwira iki abantu bari mu rukundo ariko vyanse niki mwobahanura kugira ngo turangirize ikiganiro vyanse ko batwarana cyangwe bari mu rugo vyanse bavuga ati jewe bana ibi bintu ndarambiwe ngira ndarusambure okay uvuga ikintu cyari cyo cyose kibaho tubaho ubuzima bwose tubaho uteza kushya mu Imana urugo bubakwa n'Imana rero cyo no bahanura nabanze bicare hasi aribo babiri bavuge batanga bavuge mbega twubakiye kuki biyumvire ati mbega twubakiye kuki nyamba bubakiye kuri iki cyangwa kiriya ku mafaranga cyangwa ibiriya bintu byose bitandukanye babahindura bavuga ati reka twubakire ku Mana vuga nyine Kristo ni rutare rukomeye cyane gose kandi umuntu wese amwubakirako ntashobora kugwa ntashobora kumera nabi rero mwubakiye kuri Kristo mutegeza kuba mumeze neza cyane gose rero cyo nabahanura ni bicare barebe ati mbega twubakiye kuki yego twari kuri Kristo ku mafaranga ku miryango gitswe cy'imiryango ni gute aho bajaje nandi majambo bivana aho bubakiye yego Darlene nawe duheza inyishu hama duheza ikiganiro cacu mu rugo no gusenga ko mu rugo atamana byose birapfa cambere coco murasenga mukaja hamwe ati none ikintu tutagihuriza ko hakuri ikintu twokora nigiye kwanza murasenga Imana irabishura biragenda neza mutanagiye kure fata umuryango ngo duhana hajya Imana iri hajya nyine mu nzu tangura musenge mwicaye Imana irabishura hajya nyine abakunzi ba Chief of Dreams manko twabazaniye aba pasteur hano badushishikariza cyane gusenga
kandi n'umuco mwiza abantu banadukurikirana dutegeka natwe kubatera itega mu gusenga kuko amana ntabuze rero twabashimira kuba mwatwitavye Imana ibahezagire rero murabona duse kandi kuyambaza n'ubundi kandi tutabara sawa abantu ba Achieve Your Dreams nibaso kandi kubakenera tuzobahamagara kandi murakoze kuba mutwenda ko muzoso kandi kwa bakunze ba Achieve Your Dreams turabashimiye kuba mwadukurikiranye kandi turashimiye n'urukundo rwanyu ukuntu mwaba mukunda ibikorwa byacu aho muherere hose rero turabasezeye ti bye bye mwarakoze cyane murakoze mwarahezagiwe cyane